Bakunzi b'isamirizi umuvyeyi wacu Bikira Mariya, Radio Mariya Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu. Muragahorane inema mukama wacu Yezu Kristo, urukundo rw'Imana Data n'ingabirano ya mutima mweranda. Kaze dutege yompi kandi tuzirikane ijambo ry'Imana ryo kuri uyu munsi w'umukama ugira wa 27 wo mu umwaka wa liturujia C. Ntangure ndabibutsa ko twamaze kwinjira mu kwezi kwa gitugutu, kwa kwezi ko kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo, kukaba kandi n'ukwezi kw'irozari, aho abazoherereza hamwe igisabisho c'ishapure bazoheza bakagabana indulgensia ya gose. Turasaba Imana rero kugira ngo itwongerereze ukwemera, gutyo dushobore turi kumwe na Bikira Mariya umugabekazi w'irozari kuba abamisionari b'ukwizigira mu bantu. Muri kumwe na Patiri Leonidas Ntakarutimana ashinzwe igisata cyo kumenyesha amakuru muri diocese ya Ruyigi. Ngaha rero aho dusanga ibisomo bitegekanijwe uyu munsi. Igisomo ca mbere tugisanga mu gitabo c'umuhanuzi Habakuki, kigabane ca mbere kuva ku karongo ka kabiri gushika ku karongo ka gatatu, hamwe no mu kigabane ca kabiri kuva ku karongo ka kabiri gushika ku karongo ka kane. Izaburi yitsa ico gisomo ca mbere ni izaburi ya 94 canke ya 95 bivanye n'igitabo cakoreshejwe. Igisomo ca kabiri tugisanga mu ikete rya kabiri umutumwa Paulo Mwiranda yandikiye Timote, ikigabane ca mbere kuva ku karongo ka gatandatu gushika ku karongo k'8, hamwe no kuva ku karongo k'13 gushika ku karongo k'14. Inkuru nziza nayo niyo twashikirijwe na Luka Mwiranda, kigabane ca 17 kuva ku karongo ka 5 gushika ku karongo k'10. Yaga mukama umusavyi wawe aguteze yompi. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Habakuki. Mukama, nzogutabaza gushika ryari utanyumviriza. Ndasemerera mvuga nti hariho ububisha, nawe ntiwerekana urukiza. Ni kuki ureka nkaguma mbona ivyaha, ukareka agacinyitso gakiganza? Ubusuma n'ububisha vyama imbere yanje. Hari umuhazuko, imitongano nayo ikaja hejuru. Umukama aranyishuye avuga ati, andika ivyo wabonye mu kubonekerwa, uvyandika uvyimbika kutubaho, kugira ngo uwubisoma abisoma nyarutsa. Nkako nirindi bonekerwa ryerekeye igihugu cagenywe riri hafi y'ugushika, kandi ntirizoteba. Naho ryoteba urarindira, kuko rizoranguka nta kibuza. Rizoranguka nta kabuza, ntirizosiba. Ehe, umutima w'umubisha urivyimbya muri we, kandi utagororotse. Ariko intungane yo izobeshwaho n'ukwemera kwayo. Iryo ni ijambo ry'umukama. Uyu munsi ntidukomantaze umutima, twumvirize riho ijwi ry'umukama. Uyu munsi ntidukomantaze umutima, twumvirize riho ijwi ry'umukama. Nimuze dutere impundu umukama, duhayagize urutare rw'urukiza rwacu, ngo tugende imbere yiwe tumukengurukira, tumuhayagiza mu mazaburi. Uyu munsi ntidukomantaze umutima, twumvirize riho ijwi ry'umukama. Ingo dukubita inkoro hasi twuname, dupfukame imbere y'umukama yaturemye. Nkako niwe Mana yacu, natwe turi igihugu aragiye, turubusho buri mu minwe yiwe. Uyu munsi ntidukomantaze umutima, twumvirize riho ijwi ry'umukama. Ese uyu munsi twokumviriza ijwi ryiwe, mukomantaze umutima wanyu nk'uko vyabaye i Meriba, aho basokuru banyu bangeza bakancaca, kandi bari babonye ivyo nari nakoze. Uyu munsi ntidukomantaze umutima, twumvirize riho ijwi ry'umukama. Ivyo dusoma mu ikete rya kabiri umutumwa Paulo yandikiye Timote. Mwananje nkunda cane, nico gituma nguhanuye gukabura yangabirano Imana yaguha, aho nakubikako ibiganza.
nkako Imana ntiyaduhaye umutima upfana isoni n'ubwoba, ariko yaduhaye umutima w'ubutwari, w'urukundo n'ukwigumya. Ntugire isoni rero kubera intahe woshingira umukama wacu, cabure kubera jewe imbohe yiwe, ariko rinda hamwe nanje yamagorwa ubona kubera inkuru nziza, uhagarikiwe n'ubukomezi bw'Imana. Kurikiza akarorero k'amajambo mazima wanyumvise ko ubigirane ukwemera n'urukundo rwa Kristo Yezu. Ivyiza wabikijwe nubizigame ufashijwe na Mutima Mweranda atubamwo. Iryo ni jambo ry'Umukama. Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko yashikirijwe na Luka Mweranda. Abatumwa barahava babwira umukama bati twongerereze ukwemera. Yamara umukama babwira ati iyo muba mwari mufise ukwemera kungana n'agatete k'isinapi, mubwiye uwo mukere muti ni wirandure wibadike mu kiyaga kandi wobagamburukiye. Ninde muri mwebwe yogira umukozi atuma kurima canke kuragira, iyo mubwira avuye kuri mati nuze ubunyene wicare ku meza, abura ariho kumubwira ati ntegurira ivyo kurya, ukenyere, ungaburire gushika mpeze kurya no kunywa, hanyuma nawe ubone kurya no kunywa. Mbega yokengurukiye uwo musuku kuko yakoze ivyo yatumwe? Nuko namwe mumeze. Nimwaheza gukora ivyo mwabwirijwe, muravuga muti turabasuku basanzwe, nta kindi twakoze atari ico twategerezwa gukora. Iryo ni jambo ry'Umukama. Abatumwa barahava babwira umukama bati twongerereze ukwemera. Mutima Mweranda, wewe uri mutima w'ukuri n'ubukomezi, turaguhaye ikaze. Kaze uduhe kuzirikana no kubakira ubuzima bwacu kuri iri jambo tugaburiwe uyu munsi. Kaze Mana Mutima Mweranda. Bavukanye, ibisomwa duhawe kuzirikana uyu munsi kuri uyu munsi w'umukama ugira wa 27 mu umwaka wa liturujia ce, bigaruka vyose ku kwemera tubwirizwa gushingira intahe. Nkako igisomwa ca mbere kituyagira intahe y'ukwemera k'umuhanuzi Habakuki ayaga n'Imana, akayishikiriza igisabisho c'ukuri, akabigira ku izina ry'abantu bose, kandi akabigira nyene mu kubaza ibibazo bigaragaza umubabaro no kudategera ibiriko biraba. Mukama, nzogutabaza gushika ryari utanyumviriza? Ndasemerera mvuga nti hari ububisha, nawe ntiwerekana urukiza. Ni kuki ureka nkaguma mbona ivyaha, ukareka agacinyizo kakiganza? Ivyo bibazo vyose biserura ko umuntu aba amaze igihe kinini arindiriye, Imana nayo yibereye mu gacerere kagoye kwihanganira. Ariko kandi ivyo bibazo biragaragaza ukwemera Imana yonsa ishobora gutabara abacitse intege. Ico gitabo ca Habakuki kirerekana ko ukwemera kutazimanganya ugukekereza, ariko ko ukwemera ari ukudacika intege, ugahoza ko mu kuguma uganira n'Imana no mu gihe nyene wumva watewe no gukekereza. Ugukekereza rero kurashobora kuba akaryo keza gatuma uganira kandi ukumviriza mukuri Imana yawe. Twumvise muri iki gisomwa ca mbere nyene ko Imana yishuye umuhanuzi Habakuki ariko arayitabaza mu kumwereka ko ifise umugambi wo kubarokora, kandi ko uwo mugambi uzoranguka igihe cawo kigeze. Mu kurindira ico gihe, intungane ihamagariwe kubeshwaho no kwemera kwayo. Ibonekerwa gerekeye igihe cagenywe riri hafi y'ugushika, kandi ntirizobesha. Naho nyene ryoteba uraririndira, kuko rizoranguka nta kabuza. Intungane izobeshwaho no kwemera kwayo. Niko igisomwa ca mbere cabitubwiye. Niho mbere n'izaburi yitsa igisomwa ca mbere twumvise ko ari akamo k'imisi yose
kaduhamagarira kw'amatuza hafi y'umukama ngo twumvirize ijwi ryiwe. Twumvise aya majambo ngo ingo tugende imbere y'umukama tumukengurukira, ntidukomantaze imitima yacu, twumvirize riho ijwi ryiwe. Igisomwa ca kabiri dusanga mu ikete rya kabiri umutumwa Paulo Miranda yandikiye Timote riduhamagarira kutagira isoni kubera intahe dushingira umukama wacu. Ibi bidusaba kuzigama ivyiza twabikijwe ariko kwemera. Ntugire isoni kubera intahe ushingira umukama wacu. Kurikiza akarorero k'amajambo mazima wanyumvise ko ubigirana ukwemera n'urukundo rwa Kristo Yezu. Ivyiza wabikijwe nubizigame ufashijwe na mutima mweranda tubamwo. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko yashikirijwe na Luka mweranda nayo iduhamagarira gushingira intahe ukwemera tubicishije mu busuku bushinze imizi mu kwemera. Nuko namwe mumeze nimwaheza gukora ivyo mwabwirijwe muravuge muti turabasuku basanzwe, nta kindi twakoze atari cyo twategerezwa gukora. Bavukanyi mu nkundire muri ibisomwa vy'uyu munsi ndabasabikanirize mu inyigisho zitatu. Inyigisho ya mbere ububasha bw'ukwemera, ububasha bw'ukwemera. Inyigisho ya kabiri ubusuku bushinze imizi mu kwemera, ubusuku bushinze imizi mu kwemera. Inyigisho ya gatatu igisabisho nidirisha ingabirano y'ukwemera yinjiriramo, igisabisho nidirisha ingabirano y'ukwemera yinjiriramo. Inyigisho ya mbere ububasha bw'ukwemera. Iyo muba mwari mufise ukwemera kungana n'agatete k'isinapi, mwobwiye uwo mukere muti niwirandure wibadike mu kiyaga, kandi wobagamburukiye. Umukere ufise imizi ikomeye cane gose ku buryo bavuga ko ico giti c'umukere gishobora kubaho imyaka irenga 600. Ariko nimwumva ingene Yezu avuze ko coca cirandura kikaza kwibadika mu kiyaga. Twibukanye ko Yezu atigeze na rimwe abwiriza imikere ngo yirandure igende kwibadika mu kiyaga. Mbehoho niyihe nyungu tworonka mu kuza turabwiriza imikere ngo igende kwibadika mu kiyaga? Muri iyo mvugo ngereranyo Yezu ashaka kutubwira ashimitse ko ukwemera kudushikana no kuvyo twebwe tubona ko bidashoboka. Erega nyene vyose birashobokera uwemera. Turafise uturorero twinshi. Ivyo abatumwa ba Yezu baranguye inyuma y'Ipasika kubera ukwemera naho bihuriye na gato n'ubushobozi buke bwa muntu bari bafise. Barahinduye vyinshi kandi vy'intibagirwa mu mibereho y'abantu, kandi bari abantu basanzwe, abantu b'abarovyi badafise amabanga hambaye mu gihugu, badafise ubumenyi buhanitse, badafise ubutegetsi, badafise amafaranga, ntibagire na telefone. Bari abantu atana kimwe bari bafise kiretse ukwemera gusa. Muri uku kwezi kwa Gitugutu, ukwezi ko kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo, nitwibuke kandi abamisionari bamenyesheje inkuru nziza ya Yezu Kristo mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni mu bubasha bw'ukwemera kwabo bashoboye kwitumenyesha, kandi ibigeragezo vy'ababuragiza vyari vyinshi cyane gose. Bavukanye mu bikorwa vyacu turangura nk'abantu twishimira iki? Ubwo nyene twoba twishimiye ukwemera dufise muri Yezu yapfuye akongera akazuka, canke twishimiye ubwenge bwacu, ubutunzi bwacu hamwe n'ubukuru bwacu? Uyu munsi natwe turahamagariwe kuvavanura no kwishimira ibintu twibaza ko birimwo ububasha, tukishimikiza nyabuntu ukwemera. Egome uyu munsi ekereziya irageramiwe, ingo n'imiryango birageramiwe, indero mu mashure irageramiwe, ubutunzi nabwo nyene burageramiwe. Ariko naho ibintu bimeze uko, burya nta kindi kintu gikenewe atari ukwemera kungana n'agatete k'isinapi ngo duce tubona abihebuye basuye kugira umwizero, abacumuzi bisuye ko bagahinduka, intambara twumva ijya nino zihagaze, urukundo rwisubije itoto mu bantu, ubutunzi bw'igihugu cacu mbere n'isi yose bwiyongera, imisozi yirandura ikijana kure, ariyo ya misozi y'ubwoba, ugwanko n'ukwikunda. Nukuri ndabibabwiye, kugira ngo dushike ku mbona kazoza y'u Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040 hamwe n'u Burundi buteye imbere mu mwaka wa 2060, twese turakeneye ubwa mbere kubanza kugira ukwemera kungana n'agatete k'isinapi. Bavukanye ivyo vyose bizogaragarira muri bwa busuku bwacu bushinze imizi mu kwemera, muri vya bikorwa nyene turangura tutiteze impembo z'agatangaza, ariko tukabirangura
muri bwa buzima nyene tubamwo twihebera abandi. Inyigisho igira kabiri, ubusuku bushinze imizi mu kwemera. Nuko namwe mumeze, nimwaheza gukora ivyo mwabwirijwe, muravuge muti turabasuku basanzwe, nta kindi twakoze atari cyo twategerezwa gukora. Uko umwanditsi w'inkuru nziza Luka Mweranda bituyagira, turumva ko umugani utwereka umusuku na shebuja. Umusuku nawe mu ndangurakintu yiwe asukurira shebuja, mbere n'ivyo aba yariyemeje. Aho rero niho hashingiye n'ivyo ategerezwa gukora. Ararima canke akaragira ibitungwa, agategura n'ivyo kurya. Umusuku asukurira shebuja, nico gikorwa ciwe, nico ategerezwa gukora, kandi ntaheza ngo yitege ugushimirwa ku buryo bw'agatangaza. Naho biruko muzokumva kenshi umuntu avuga ngo jewe narakoze ivyo nategerezwa gukora vyose kugira ngo nshike kuri iyi ntambwe ishimishije ngezeko. Bavukanye, turihenda igihe cyose twibaza ko tugabana umuhezagiro w'Imana ukwiranye no kwitanga kwacu mu bikorwa turangura. Aka gace k'inkuru nziza nk'uko yashikirijwe na Luka Mweranda gashingira ku kuntu mu buzima bwacu tubwirizwa kwigenza imbere y'umukama. Dutegerezwa kumenya kandi tukanyugwa ko ivyo dukorera umukama kari ibintu bisanzwe, ko ari ivyo nyene twategerezwa gukora. Nta gahembo kadasanzwe rero dutegerezwa guhabwa ngo nuko twabikoze. Imana rero ntaco idufitiye twoguma twiteze, ntaco tuyishuza. Ariko akarorero ko musuku ategerezwa gukora kuva mu gitondo gushika ku mugoroba, ntiyidoge kandi ntiyibwire mu mutima ko ariko akora ibintu vy'akatabonetse. Yezu akaduhaye ashaka kutwigisha ko ukwemera n'ubusuku bifatanye, bidashobora gutandukanywa. Nkako ubusuku bwacu bwinjira muri ya nyishu y'urukundo dusubiriza mu nkoko mukama, dukenguruka nyene rwa rukundo atwamanira. Ubuzima rukristo ni isezerano tugiriranira n'Imana, ntabwo ari ubuzima bushingiye ku gahembo, ku mushahara. Aha rero Yezu ariko aduhamagarira kwinjira muri ubwo buzima bw'isezerano n'urukundo, aho vyose bikorwa kandi bigatangwa ku buntu atakiguzi gisabwe. Kubera iki ibintu bimeze uko? Ukubera ko natwe nyene dutanga ivyo twahawe. Iyo hagize ico dutanga mu vyo twahawe. Mbere n'ivyo dukora ntabwo ari twebwe tubikora, ni Imana nyabona ivyikorera muri twebwe, uko niyo iduha inguvu zo kubirangura. Nico gituma rero turabasuku basanzwe. Mbega ubuzima bwanje bwa misi yose muri ya migenderaniye mfitaniye n'Imana, n'ubuzima vy'ukuri numva ko nsangiye n'unkunda nanje nkamukunda, canke ni bwa buzima bushingiye ku vyo ntegerezwa gukora mu gukurikiza amabwirizwa no mu kuvuga ibisabisho. Dusengana umutima wuhe Imana rukundo. Umwanya wose dufise n'uw'Imana. Ingufu zacu zose zitegerezwa kwerekeza ku gutsimbataza ubwami bwayo bw'urukundo, kandi iyo Mana nyene niyo izoheza ikatwihera akaruhuko. Nico gituma umusuku akora umunsi wose kuva mu gitondo gushika ku mugoroba. Ku bakorera abantu hariho imisi y'akaruhuko bahemberwa. Ku bakorera Imana nabo iyo misi ntayihari. Imana yo nyene izotwihembera mu buryo bwayo nyene, uko izobishaka n'igihe izobishakira. Ico tuzi neza nuko izobikora neza mu guhemba abayikorera. Bavukanye, ubwo tweho ntibidushikira tugafata imisi y'akaruhuko mu gihe twotegereje kuba turiko turasukurira Imana n'umugenzi. Nimba bitaruko, nukubera iki hari ugucererwa no gusiba imperezo ya Eucharistia, ibihimbazo, amanama yaringanijwe n'imibano y'Ukristo mito mito, canke imigwi itandukanye y'ubutumwa? Ni kuki hari uko gusiba no gucererwa? Turabasuku basanzwe, nta kindi twakoze atari cyo twategerezwa gukora. Papa Benedicto w'16 atwigisha ko umuntu wese asukurira abandi atarondera inyungu ziwe, akabasukurira nyabuna kubw'urukundo akunda Imana, ko azoterwa intege no kumenya ko ari igikoresho cibereye mu bintu y'umukama. Einstein nawe yanditse ati, ubuzima bwonyene umuntu abamwo yihebera abandi nibwo buzima bubereye kugwanirwa. Nanone ako niko karanga k'urukundo. Urukundo ntirurondera kunguko. Ni nkenerwa rero kwegurira vyose umukama, kumwihereza ataco
umuntu yisigarije, kuko ari we musa ashobora kuduhindura no kutwongerereza ukwemera. Inyigisho igira gatatu, igisabisho ni idirisha ingabirano y'ukwemera yinjiriramwo. Abatumwa barahava babwira umukama bati twongerereze ukwemera. Ico gisabisho c'abatumwa si gisanzwe, kirahambaye. Kuba umutumwa si ingingo y'umuntu. Ninde wundi ndetse Imana yashoboje abatumwa kuba ivyabona vyinshigwa rimenetse gushika naho bemera gusesa amaraso yabo. Ukwemera nukwakira uciye bugufi ingabirano. Ukwakira nako ni igikorwa c'umuntu atareza amaboko. Ukwemera ni izuba, twobigereranya n'izuba. Uramutse wugaye aho ryinjirira, iryo zuba rishaka gushwara inzu yawe ntirizobishobora. Izuba ni ingabirano igenewe bose atanumwe avuyemwo. Izuba ni ingabirano igenewe bose atanumwe avuyemwo. Ariko umuntu ategerezwa kuyakira, akemera kota iryo zuba, imishwarara yaryo ikamushwara. Nico gituma ukwemera nk'ingabirano duhabwa n'Imana kandi kaba n'ingabirano iturengeye, umuntu ategerezwa kuyisaba. Igisabisho rero ni idirisha iyo ngabirano y'ukwemera iheza ikinjiriramwo. Mukama twongerereze ukwemera. Abatumwa bashikirije ico gisabisho mu gihe bari bahejeje kumviriza inyigisho yiwe itoroshe gushira mu ngiro, ya nyigisho yerekeye ukurekurira umuvukanyi igihe cyose yigaye akaza gusaba ikigongo. Abatumwa barumva vy'ukuri ko ari bantamagara, ko batoshobora kubakira ubuzima bwabo kuri iyo nyigisho badafashijwe n'inema y'Imana. Niho rero baciye bashikiriza Yezu igisabisho bagira bati Mukama, kubw'inema yawe duhe wowe nyene ico udusaba muri iyi nyigisho. Mu bisanzwe amajambo y'Imana yategerezwa kudushikana ku guhereza igisabisho kimeze nk'ico. Erega nivyo nyene tubamwo mu gihe c'igisabisho rusange. Duhejeje kumviriza Imana ituyagira iciye mu vyanditse vyerana, turahindukira tukayiyagira twisabira inema kugira ngo ijambo ituyagiye ryame ivyamwa vyinshi mu buzima bwacu n'ubw'abavukanyi bacu bose. Bavukanyi, ubwo vy'ukuri turazi gusenga Imana twishimikije ijambo ry'Imana twumvirije kandi twazirikanye dushingiye ku buzima tubayemwo. Ubwo turazi neza ko ukwemera kugaragarira mu busuku butarondera inyungu, ko ukwemera nk'uko ari ingabirano y'Imana nk'abatumwa. Ubwo nyene turafata umwanya ukwiye wo kubwira umukama duti twongerereze ukwemera. Dusabe Mukama, ntihagire na kimwe kibi cacu, vyose nibibe ibinina hazize izina ryawe. Nuduhe Mukama akanyamuneza n'inkomezi kugira ngo dushobore kureka kwishimira ibintu biri mu bubasha, ariko tubashe nyabuna kwishimikiza kwemera dufise muri wewe. Dushaka ko aho udushira hose tubaho dukorera wewe kubwawe nyene kandi duhozako. Dushaka kandi kudasubira kwiyumvira ko hari impembo tubereye imbere yawe kubera ivyo tuba twakoze. Ingo twitabarire. Tutari kumwe nta na kimwe tuwokora kubw'ininahazo ryawe no kubw'urukiza bw'umuryango w'abantu bose iyo bava bakagera. Imana mushobora vyose, urukundo rwuzuye ikigongwe, yo Data na Mwana na Mutima Mweranda nibahezagire.